ari mugabo uko biruko nawe nyene nagira agatima ka muntu aka message ka bite karakenewe kumuvugisha bite kumuraba bite ntaca bakure yiwe cyane yega nawe ararambirwa nawe bo mutora yaba kuna bihana hapa wanaona makwaza makomantira kumambia ati niyo nimero brother nanje ndacafise ijisho no mutora nawe basa za utana sara uja kumutwara umujamana oya nawo no mutwara mugaho ako karagaciye mwo gusashaze kumukebura nagume yijajara ko cyane nimba yaramukunda bya vrai nimba bari bakunda kuko je urukundo rwabo ndaruzi nimba ari imyaka mike yaje nabonye bakundanye nine canke 5 iyo niyo je nabonye kuva twagendane na Stella je papa wanje kuri kamera yaduhaye isomero yarandiri promoter yatanze n'isomero sivyo nanje nk'umuntu w'umugabo reka ndabivuge ndatanze n'isomero kugira ngo dutunganye n'ukanje na Stella mugo nkazomurondera uko hoti yamaze kubivuga ati nanje ngarura agatima kabite no musi ndamwandikira umugabo ntubishije nk'amategeko cyane ngo watanze ini simene umenga ni intwaro menga ni dere oya no kuri kwimana iraba nawe ugira agatima k'umuntu ega ni muri mu gisirikare ku buryo wavutanga menga ni rango yamuhaye menga muri kontra oya nubwo ubu n'umunsi urashoye kumwandikira message ukunone ko ndayivuga siyo context nabitwayemo nashatse wavuze ngo kujya kuntu mutama yamuhaye isemere ngo nanje ntanze isemere bijya sibyo Eje kuba ndabikurikirana akazi je karanje. Kes bakunze ba Ashali TV ndi kumwe na Hot Mix mu bwami bwiwe namusanze mu rogira ngo tuyage ko asanzwe vyinshi cyane kuri Shutera na Stella ariko kandi ndavuga ati kuko niyemeje ko ibintu bizogenda neza bikava muri yamarira bikaje mu munezero reka namwegere menye neza abantu bamwegereye indani bariko bavugiye ko twayaze na Shutera twayaga nabandi ndetse nabandi baradufasha vyinshi sivyo ariko bro umeze neza ndashima muto ibikorwa hani indani biri fresh uko jyanye nabibonye ariko kandi umaze iminsi uriko unaanza kurudia tena kunani yako ku nguvu zako juu ushakuwa mvivu mimi niseme tu ukweli ushakuwa mvivu sikuwa au tupatie deraza yako brother ni mpango wa Mungu kila kitu mpango wa Mungu kabisa usione leo umeferi ama kesho nafanyikiwa yote ni mpango wa Mungu ariko kandi uri mu producteur mwiza kandi benshi bakunda wazamuye abarimvyi benshi sasa hapa mimi sikuja kwa hilo jesha kumenye kuvyerekeye Shutera na Stella ndazi urabizi kiki ibintu vyije ko Shutera sanzwe ari n'umuntu wawe wa hafi ego no hafi n'umugenzi turamana buri munsi sometimes twakunda kuba turiko turirigwana kwera kari karakora album ego sinze ibyo ushatse kuvuga rero je nshaka kumenya ku mubano wa Shutera na Stella ngene umeze gushika no munsi wewe uzi kwiki icyatumye haba ugushwana hagati yabo sivyo gushwana hagati yabo nikihe ega ntazimana zidakubanya amahembe sawa rero jewe ntwavumbaza birebire mabe ninja muri vie privée y'umuntu uko biri ko simsani wako sunajama ataka mani musani wangu sindamugabo erega n'umugabo arakuze ni mumwibariza arakuze arabiza arakuze ariko kandi wowe ufise uko ubibona mfise uko ndabibona je namba ndabirabisha amaso nkirenganira oya ko twese byaradushikiye byamushikiye ariko sasa urabizi umuntu arinza ajya kurira imbere ya media no kaba afise ububabare bunini umaze kubona ko Stella yagiye kuri media karira ariko aramusaba yuko Shutera yo muhwa bakayaga ubibonye ikintu uwo muhanura Shutera cyo bariki oya hari impamvu yatumye abikora ko rya Shutera nimba uno munsi batarahuza hari cabitumye nikuvuga je sinshoboye kumwinjira cyane kubera ko nawe naho ranyinjira cyane ndatinya ubuzima bw'umuntu nawe aratinya ubuzima bwanje ariko muri ko murabibona murafise ingene mwohanura kuhanura turahanura mugabo si ngombwa cyo duhanura ivyo twabonye oya turagerageza guhanura nka wa mutima w'umuntu kuvuga ati bana nubwo ibintu biruko canke nubwo mwapfuye iki bigenza uko rero muri ico gihe twarabivuze betete nawe hari catumye kuri no saha ataramubabarira canke batarasubirana yumva ashoboye kumwinjira cyane ngo urabona ko igihe kintu yakoze ngo bigende uko oya we n'umugabo arifatira umwanzuro wenyine ubwiwe ariko kandi umukobwa arabize umukobwa n'umuntu aruha ningo kandi n'umuntu afise yiha agaciro umaze kwana ko umuntu amaze kujya kuri media karira kujyanye bisa no kumenga abayerekanye inguvu z'urukundo yarafise ariko ntimubumvira yuko petete bishobora gushika uwo mwanya wose uhetse ari kararira akavuga ati ana enough is enough yahagije nanjye ubu sinkemukeneye mukaja kuyora vyarasheshetse none gute we uyu mukobwa atokwiha umwanya ukwiye kumwiga Shutera avuga ati nanje ko yubameze ukuri kabanze ndamureke gatoya kweko ivyo atovyiyumvira Shutera yambwiye ati jewe gakurira cyane siko kubabariko Shutera yambwiye ati jewe ikintu kintangaza kubona tukundanye n'umuntu imyaka
itandatu novuga ko ubumuzi wese hanze n'imbere ariko kaca guhindukira nk'inzoka utamuzi si ukabara ati ubu ni wa wundi nigeze kumenya imyaka itandatu yose yari heze encore hasigaye amezi make kugira ngo bagire mariage none nkawe ubwawe urazi ico bapfuye we atabivuze je no bivyuka kubivuga gute none reka ko turondera umuti kugira ngo basubirane sindi imana ku buryo mava niyumvira ibiri bwinibiwe ariko akajambo kanyuma uwo mubwira ashutira kwarakaye nk'akantu nk'ikintu uwo musaba tu ikintu ari mugabo uko biruko nawe nyene nagira agatima ka muntu aka message ka biti karakenewe kumuvugisha bite kumuraba bite ntaca bakureyiwe cyane yega nawe ararambirwa nawe bo mutora yaba kuna bihana hapo wanaona amakwaza makomantira kumambia ati niyo nimero braza nganje ndacafise ijisho no mutora nawe basi sasa utana sana uja kumutwara umujamana oya nawo no mutwara mugabo ako karagaciye ngo gusa ashatse kumukebura nagume yijajara ko cyane nimba yaramukunda bya vrai nimba bari bakundanye kuko je urukundo rwabo ndaruzi nimba ari imyaka mike yaje nabonye bakundanye nine canke 5 iyo niyo je nabonye kuko twagendane na Stella batugaba imyaka 6 bien sûr je ibi rero bisigura ko tutari bwamenyane na Stella bo rero nimba biruko uko biri kose reka tubareke kuko iyo byavuye niho bahazi twe ntitwababonye ni kuvuga niyo bazohurira ntituhazi ni kuvuga ntituzi umupango w'Imana yes bakunze ba Charlie TV jereka no musi Hot Mix ndamugereze ngaho no musi ntabirebire vyinshi ndamubaza ariko sasa ona sasa umvirize kuko turi mu kazi turi muri industry ya plus 257 yes bakunze ba Charlie TV nari kumwe na Hot Mix akatugira vyinshi kuvirekeye Stella na Stella ingene abizi ico bivuga ariko kandi tubabwira neza yuko je nzoruhuka je papa wanje kuri kamera yaduha isomero ya Landry Promoter yatanze n'isomero sivyo nanje nk'umuntu w'umugabo reka ndabivuge ndatanze n'isomero kugira ngo dutunganye n'ukanje na Stella nibo nkazomurondera uko hoti yamaze kubivuga ati nanje ngarura agatima kabite no munsi ndamwandikira umugabo ntubishire nk'amategeko cyane ngo watanze n'isomero umenga ni intwaro umenga ni dere oya no kuri kw'Imana iraba nawe ugira agatima k'umuntu ega ni muri mu gisirikare ku buryo wavutanga umenga ni rango yamuhaye umenga muri kontra oya nubwo ubu no munsi urashoye kumwandikira message ukuntu nako ndabivuga siyo context nabitwayeno nashatse wavuze ngo kujya kuntu mutama yamuhaye isemere ngo nanje ntanze isemere bijya sivyo urumva igituma mvuze uko nisanzwe iyo ufise umuvyeyi impanuro umuvyeyi irafasha reka muzarashobora gutanga isomene wiyo isomene kazohera mwarasubira nico gituma navuze rero navuze ati no munsi ndandika ka message ibite nkuko hoti yamaze kumva mugabo Stella ndamubujije kandi ndabisubiyemo gusubira genda kurira ku ma media kujya ni kwimara amazi ni kwiyambura agashambara oya n'ubutabazi none iyo tudaguruka ari ibintu usanga bihereye muri mwe muri babiri mugo ko vyamaze gukura rega nawe uramaramara none hoti wazi ko ndakwemera kandi twamatwahananye urazi gufasha donc ufise partnership na TV uribaza ko sinafisigira gukora muri TV kandi gikomeye kandi urazi ko indirimbo nyinshi za TV zisohokira ngaha kandi urazi ko studio isa n'ikomeye gose ho Hot Beat News sinzi nako ndavuga ati Stella yarakuze nk'umuntu w'umujama wanje hafi yaragutumbera kugira ati gadushanye kiriye kimezo sinagutumbera kugira ati biyemezo nk'umujama ndatumbera n'ugiye musi ndambwira ati biyozo abo tumumuryango wafi narabwiye ati biyozo byangemezo nuko ndavuga ati rero byo ku ma media tubikawuke kandi ruguru manutse tuzobitunganya nta jeju ngishika mu mvumbuye nga nari ngiriko ndatunganya ibintu nubu none mwumva hari kirarenga cyane ku buryo ntushobora gufata umwanzuro ufata ibingo kandi nakugira ngo bifate umurongo ayimana ishimwe ko uno munsi watekereje atari nka wa munsi wagira nkubitire mu kiganiro nafashijuro n'umurango ndiko ndasenga mvuga ati ndakeneye kumva ikimana imbere ikimana yambwiye ni ciza sikibi reka rero je kubwanje nko kumwamaze kuvuga ndamwandikira kandi sinamwasweje namwansi amakosa arayazi kandi mwavyumva muzobona ko je ntari mwikosa basi jewe basuze kukimbwira basi behind the camera basi umbwiza ukuri ntibije kuri kamera nko gushaka kubyaho ubembwire inbox kweri iki mwabonye umusizi we yarengaje kutubivugana karaje tufishe ku murongo ubona ko yaciye agenda ndashobora kugenda renda ni brother we urakoze cyane ku muco mu mpaye imana ibahezagire cyane gusa gico nsaba Stella no artist kandi ari karafasha abantu benshi ndashaka se nkutanga inkebuzo kindi gihe habaye ikibazo amakamera sambiro kwirukira gusumba umuryango canke kunsumba je nyine ubwanje tufite ikibazo iyo ni telefone ni ya cyane
nibaza ko uyu muhavi mushira no hasi mu gihe noce ndivamo cyane nkabiheba byumutesha agaciro umuntu bamubonye agenda akurira kuri kamera fuko haba kuyumvira gupanga neza je kunasaba rero ikindi gihe muduhuze turi kumwe bishitse mbeje nzobatwara muhira kwa Mutama nko Mutama asabye ko toja mu Mutama na Mutama na Stinaze na Bamere n'abandi n'ujya brother biwaze n'abajama banje bose naho tinzo mutumira kugira ngo bumve umwanzuro nafashe ndazi ko umwanzuro uzoba ari mwiza muzo bari mu bicana murakoze yes bakunze ba Shari TV no musi ndiyaza murumva solution shuti yarafashe yuko ari yo kumurondera kugira ngo basubire bicarane kurya vyatanguye babihereze mu muryango ko Mutama yavuze ati jewe reka nihe umwanzuro wo kubarondera kugira ngo ndabaganize nk'abana biwanje kugira ngo bihere naruze ku matu yarondera inkuru guys jewe ko ndimutadebukirwa bankubita bagira gute bana wallahi atapataga tu. Na mimi nampenda. Ega naona nampenda anajifanyisha sio mapenzi ni hatari. Soka kidogo. Anarudia. Unaonaga? Unajua ni msukari dread kunayo. Acha hapo kwa urafiki wa watu. Wallahi. Cameraman, twetu kwa tashe ndi basi. Ninampenda. Yes, katwe turangiriza hano no munsi kano kiwacu ariko nize neza ko ibintu byose mwabibonye murakoze cyane. Tugacafuka mesurirwa.